Buyenzi itariki 18 z'ukwezi kwa mbere uno mwaka yagandaguwe yongera aribwa n'imiliyoni zirenga kuri 13 z'amafaranga y'amarundi. Mukenyezi yitwa Nikiza Mariamu batazira nyota, akaba nawe nyene yaragandaguwe arashwe n'uyu mugwi itariki akaba yarasiwe mu Buyenzi kwibarabara rya 13 inomero 10. Ikindi uyu mugwi wakoze niwo wishe babakenyezi babiri bo mu Kanyosha, umwe wo muri quartier Musama. Ivyo vyabaye itariki 30 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka uheze igihe cy'isaha imwe y'ijoro. Uwo mukenyezi akaba yitwa Inamahoro Evangeline, akaba yishwe n'uwo mugwi bamwice iwe n'umwana wiwe baramukomeretsa. Hanyuma uwundi mukenyezi mu Kanyosha yishwe n'uwo mugwi n'uwo muri quartier Kizingwe Bihara wejo bundi wewe itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri. Naho nyene hari ngiye cy'isaha imwe y'ijoro aho uwo mukenyezi yitwa Havyarimana Consolate yicwa nawe nyene arashwe n'abantu babiri bari bambaye impuzu z'igisivile, bakaba bari muri uwo mugwi nyene. Ikindi uwo mugwi wakoze no busuma bwagiye buraba cyane mu buraruko bw'isagara ca Bujumbura muri Zangagara mu Kinama kukanga muribuka aho barasa urugo umugabo n'umugore bari batashe. Uwo mukenyezi bakamurasa ku kuguru yarakomeretse no baracivuza. Ni nawo kandi wivye mu Kinama muri quartier Bubanza kujya 20 bari ibi bintu byinshi harimo n'imashini nyabwonko. Uyu mugwi rero kuva ugikora ubwo bisha bwa mbere twavuze bo ngaha mu gisagara ca Bujumbura, abajije umutekano bari bawukurikiranye baratohoza ko barafata abatari bake. Muri bo rero hariho abashika kuri 9 baza barafashwe bakaba baramaze kurungikwa mu mpimba. Aribo uwitwa Sabimana Vincent, Miburo Mark, Shimirimana Alexandre batazira Musatirizi, uwitwa Sebushavu Sharif, Manirakiza Samuel, Mbonimpaye Christophe batazira Kiduga, Nibigira Tarsis batazira Matwi, na Riyazimana Manase hamwe na bari mu mahoro Ezekiel batazira Thomas. Uyu rero aba rero barafashwe. Hanyuma murumva yuko abasigaye muri abo aribo bari bagiye gukora kiya gitero cyo ku bitaro by'Ikibuye. Mu bisanzwe kiya gitero bari bagiteguriye kukigira mu Mutoyi ku bindi bitaro byo mu Mutoyi, ariko barahindura mu nyuma baza kukigirira ku bitaro by'Ikibuye. Barakabereka abo abaciye bafatwa aho nyene. Umwe yarafashwe no witwa Niyo Nkuru Alfred batazira manager, hamwe na n'uwo yabatizi yabahenye n'imodoka ari nawe yayibaha, akabaha n'izindi modoka, akabaha n'uburyo bwo kubikora yitwa Bikorimana Jean Baptiste. Baracabereka nizo inkozi ibiri bafatanywe nazo nyene baracazibereka. Haruhande y'ivyo harafashwe kandi n'imodoka zishika kuri 4 bahora bakoresha, ari izo zizi zikurikira. Imodoka bazibakunze kwita Probox IA 2295, imodoka zibakunze kwita TI urudome he 2164, imodoka urudome J 52 ubusa 8A Ractis. Yitwa yibutsa ko imodoka ari nayo yari yazanye bari baje mu gihe bateye muri kakabari ko mu gisagara ca Bujumbura, ni nayo bakoresheje Igitega, ariyo yacifatwa n'igipolisi. Niyo modoka nyene Ractis ngira ngo mutohoje mwari mwumvise ko bari bayivuze mu ngaha i Bujumbura. Niyo modoka rero yakoze ivyo bitero bibiri vyose iyi Ractis. Hanyuma ni imodoka yindi gira kane nayo nyene yafashwe aho bakoresha yitwa G urudome J na A 8177. Muri make rero ivyo umugwi nuko bimeze. Nababwiye yuko ngerageje guca make. Umugwi warasambuwe 11 barafashwe barongikwa ubutungane mu mpimba. 11 barafashwe, 9 muri bo nabo nababwiye barongikiwe ubutungane. Umwe n'uyu duhava tubereka ngaha batazira manager, undi nawe bariko baramumanukana ko yafashwe ku munsi w'ejo ava mu ntara ya Gitega aho nyene hari hakorewe ubwo bubisha.
imodoka zine zabo bakoresha zarafashwe, umwe yarahasize ubuzima hariya muri ico gitero bari bakoze kuri biriya bitaro, hanyuma n'inkozi ibiri ziwabo bakoresha ubwo bubisha zarafashwe. Aha rero hakaba kandi hashobora kuba n'umwe canke babiri bakiri muri uwo mugwi akiriko araronderwa kugira ngo uwo mugwi wose uheze ivyawo birangire. Ku munsi wa gatatu w'indwi iheze, guhera ku munsi wa gatatu w'indwi iheze itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri, haribonekeje ku musozi wa Bona ni Rushubi muri komine ya Gisare ngaha mu ntara ya Bujumbura, abantu bakunze kwita Bujumbura Rural. Haribonekeje akagwi k'inkozi z'ikibi, hanyuma abanyagihugu baho baca barabwira n'ingoga abajije umutekano nabo baraja kuraba ivyo ari vyo, hanyuma baragerageza kugatuza. Umwe mu bari muri ako kagwi arahasiga ubuzima, n'ibikoresho bimwe mu byo kari gafise birafatwa, ariko hari n'umupolisi wacu babiri bakomeretse, umwe mbere aratinda aritaba Imana ku mugoroba w'uwo munsi. Hanyuma ku munsi wakurikiye, ku munsi wa kane itariki 20 harabaye mu bikorwa byo gukurikirana abari basigaye muri ako kagwi, harafashwe inkoho imwe, harafatwa n'ibikono by'amasasu ku misozi ya Nyambuye na Nyarushinge ni muri komine y'Isare muri yo ntara nyene. Hanyuma ibyo bikorwa byarabandanje no ku wa gatanu aho kumuyira hariho abafashwe babiri muri ako kagwi. Hanyuma no ku munsi wa gatandatu umusozi Musumba ni muri komine ya Nyabiraba, hariho mu bikorwa byo gukurikirana kagwi hariho batatu muri bari bakagize bahasize ubuzima, n'ivyo bikorwa n'ibikoresho bari bafise byashoboye gufatwa. Hanyuma ku munsi wa Mungu tariki 23 z'ukwa kabiri ku musozi Kinyenkonge muri komine nyene ya Nyabiraba, bajeje umutekano naho nyene barakoze igikorwa cyo kubuza burundu ibikorwa vyako bubisha bubi bwako kagwi, aho abantu bashika kuri abantu bapfuye, bamwe bari muri ako kagwi abari bakagize bamwe bahasize ubuzima, hanyuma abandi barafatwa n'ibikoresho akakoresha birafatwa. Ivyo nonekaye rero muri ivyo bikorwa byo gutuza ako kagwi, hariho inkozi z'ikibi 22 zari muri ako kagwi zahasize ubuzima. Aha harimwo n'umwigisha wo kuri ishure ryisumbuye rya Lycée Maranatha ari nawe yasa n'urongoye ako kagwi. Hanyuma hariho n'abapolisi babiri bahasize ubuzima bariko baratugerageza gutuza ako kagwi ngo bakingira abanyagihugu, hamwe n'abandi bapolisi babiri bakomeretse. Hariho rero n'abashika kuri batandatu muri izo nkozi z'ikibiza bafashwe, turabaza tubabereka ngaha, hamwe n'ibigwanisho ako kakoresha byafashwe, harimwo inkoho zishika kuri 12, imwe yo mu bwoko bita Mikarashnikov, yindi yo mu bwoko bita FAR, hamwe na 10 zo mu bwoko bita Kalashnikov. Grenade imwe nayo nyene yarafashwe, hamwe n'uturadio duto tubiri two guhanahana amakuru, n'icuma c'inkoho bita Veru cafashwe. Uko rero niko vyagenze. Aba bantu rero bagiye kuboneka kuri uwo musozi ubwa mbere, mu nyuma barasanzazwa baca bagenda aho twagiye turaca, ariho bagiye baragwanirizwa aho bari bageze, ariko bazananye aho hakurya mu gihugu ca Kongo. Hanyuma binjira kamwe kamwe, hanyuma bariyegeranya baza kwiyegeraniriza, baza kubonekana kuri ako gasozi. Insiguro rero dufatiye ku matohoza aho ageze uno munsi, insiguro y'ubu bugizi bwa nabi bwose, tuvuze uriya mugwi y'abasuma twahereyeko, tukavugana aka kagwi kibonekeje ngaha mu ntara ya Bujumbura. Insiguro nuko nkuko abahinga mu bijanye no kungena ubukozi bw'ikibi bugenda, baravuga yuko iyo mu gihugu kanaka hari urubanza ruhambaye, abantu bose barasamara bagasamarira urwo rubanza. Hanyuma inkozi z'ikibi nazo zozo zica mu ryahumye, abo bantu zigaca zikora ububisha butandukanye. Niyo nsiguro rero y'ubu bubisha twagiye turabona. Abantu murazi ko twimije urubanza ruhambaye rw'amatora, abantu rero bose basamariye urwo rubanza bagaca bibagira kurikanura
hagaca haduka izo nkozi z'ikibi nazo zizi ko abantu basamariye ivyo zigaca zaduka zigakora ububisha butandukanye. Nibiba rero kwisi yose mu bigo vyose iyo hari urubanza ruhambaye nkuko abantu barasamara maze inkozi z'ikibi nazo zigaca zikinga ku gahumbezi mu kugomba kubononera bishobora mbere ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi bishobora no guca vyonona bitoba ngo rubanza rwagwimirije. Nivyo rero abajijwe umutekano ngaha mu Burundi bace bahagurukira kugira ngo izo nkozi z'ikibi ntizihirahire ngo zononere ngo rubanza rwimirije, kandi abajijwe umutekano bazobandanya bakora gutyo mu kubuza ico cose coshobora guhungabanya umutekano w'abanyagihugu n'ivyabo, ico cose coshobora kubatobera urubanza ruhambaye bimirije. Isiguro rero y'ivyo vyabaye ubugizi bwa nabi niyo gushaka kwikinga gahumbezi ko bazi ko abantu basamajwe cyane n'amatora yimirije. Ico rero twashaka kuvuga dufatiye kuri ibi vyabaye ubugizi bwa nabi bwabaye ababijejwe bakabugwanya kimwe biboneka nuko ubwa mbere hoho twashaka guhumuriza abanyagihugu bahumure batekane babandanye ibikorwa vyabo. Aha tuvuga abanyagihugu muri rusangi tukanavuga mbere n'abanyamahanga uko murabona yuko banatandukiriye atani ico bibanga banatandukiriye mbere n'abashitsi b'abanyamahanga nk'umuganga wa hariya Ikibuye Igitega ko baramucumise ku kuguru. Turabona yuko mbere hani gihe batandukira indongozi ku rwego cancane rwo hasi zito zindongozi ziba zirongoye abandi rwabo gwaruka cangwa yindi mibi nuko kutagira rero ico bibanga. Tukabwira rero aba bantu bose yuko botekana bakabandanya ibikorwa vyabo atankomanzi, twamenyesha ko abajijwe umutekano bari ku kivi kugira ngo babakingire bo n'ivyabo. Ibi tubibwira abarundi bose tunabibwira abo bo mu two duce vyabereyemwo, ariko tunabibwira cyane cyane abanyamahanga nabave bace bagira ubwoba bumve yuko ivyashitse ari ubugizi bwa nabi busanzwe kandi bubaho twasiguye bubaho no mu bindi bihugu. Babandanye imirimo yabo hanyuma bo co kimwe n'abanyagihugu bose bagume barikanuye hagize ico babona kidasanzwe abantu babona batazi bace babwira ningoga abajije umutekano babaha makuru ningoga kugira ngo babatabare hakiri kare. Ibi rero duca tubivuga mbere tuca tunashimira abanyagihugu cyane cyane muri ntara ya Bujumbura muri ayo makomine 3 harimo utwo dusozi hibonekeje kwizo nkozi z'ikibi. Mwumvise yuko bakibabona ku munsi wa mbere tariki 29 kwa gatatu hari ku Mutaga baciye ubwo nyene babwira abajeje umutekano. Abajeje umutekano kwera bari baronse amakuru hakiri kare baciye batabara n'ingoga atacononeka. Nico gituma mwabonye abanyagihugu atabanyagihugu bahasize ubuzima, abanyagihugu barakingiwe bo n'ivyabo. Abahasize ubuzima nizo nkozi z'ikibi nabo babisha bari bafise intumbero yo kuza guhungabanya abanyagihugu n'ivyabo. Co kimwe hamwe nabo ba polisi babiri twabuze tutanka biguze igihugu biguze abarundi bariko barashaka gukingira. Ikindi ku banyagihugu tubasaba nuko bakomeza barikanura nkuko twabivuze mu gutanga amakuru hakiri kare mu gukora uruhara rwabo mu bijanye no kubungabunga amahoro n'umutekano, na cane babikorere muri ya migwi yamaho ijejwe umutekano. Twarabonye aho yakoze neza yuko inkozi y'ikibi itateye intambwe. Ikindi twosaba abanyagihugu cyane ngaha mu ntara ya Bujumbura aho habereye ivyo nuko niba hari uwo yaratoye nk'igikoresho kimwe cyangwa ikimanyu c'ikoresho mu vyari bifitwe n'izo nkozi z'ikibi ko yoca gishikiriza n'ingoga abajije umutekano kugira ngo amatohoza agende neza kubijanye nabo babisha bari baje guhungabanya abanyagihugu n'ivyabo.